Banyakubahwa mwaje muserukira ubushikiranganji bujejwe urwaruka, inkino n'imico kama n'iyinjizwa ry'Uburundi mu muryango w'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Banyakubahwa muserukira inama nkuru y'urwaruka mu Burundi. Banyakubahwa mwaje muserukira amashirahamwe y'abakenyezi n'abigeme bitunganiriza imigambi. Banyakubahwa muserukira amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike. Banyakubahwa muserukira igisata c'abakenyezi n'abigeme mw'Ishirahamwe AJAMAP Burundi. Banyakubahwa mwaje muserukira ishirahamwe AJAMAP Burundi mu ntara zigize igihugu cacu. Banditsi namwe bamenyesha makuru, bakenyezi namwe bigeme mukoraniye ngaha, tugira amahoro. Tugira amahoro. Tugira amahoro n'iterambere mu bakenyezi n'abanyamyuga mu Burundi. Kuri uno munsi w'igenekerezo rya 16 Nyakanga mwaka wa 2022, ishirahamwe ry'urwaruka rukora imyuga ndangakaranga AJAMAP Burundi mu gisata c'abigeme n'abakenyezi, twashaka dufate kano kanya duha ikaze twongere dushimire umuntu wese yitavye bino birori bidasanzwe vyaho nyakubahwa arongoye igisata c'abigeme n'abakenyezi mw'ishirahamwe AJAMAP agomba atuyagire ibikorwa nyezina n'icatumye badutunganiriza runo rubanza, kugira ngo batwereke intumbero bafise, imigambi bafise, ndetse n'umutima wabatumye bategura ico gikorwa ciza co guhamagarira abandi bigeme n'abakenyezi kugira ngo bumvirize inyigisho zitandukanye ndetse zishobora kubagirira ikimazi. Twashaka rero tubaha ikaze umwanya wose mugiye kumara hano, muje kugubwa neza, mutekane, ndetse abaza kutwigisha turizeye nabo tudakekeranya ko baja kuduha inyigisho nziza kandi zikimazi. Tukizera yuko rero namwe mugiye kuzikurikirana ziza kubabera izikimazi, ndetse ejo canke hirya y'ejo muze mwifatanye n'abandi bakenyezi bitunganiriza imigambi y'iterambere ndetse bakora n'imyuga ndangakaranga. Nihahangame imyuga n'imico ndangakaranga ry'isoko ry'iterambere mu Burundi. Murakoze. Banyakubahwa mwaje muserukiye ubushikiranganji bujejwe urwaruka, inkino n'imico kama n'injizwa ry'Uburundi mu muryango w'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Banyakubahwa muserukira inama nkuru y'urwaruka mu Burundi. Banyakubahwa mwaje muserukira amashirahamwe y'abakenyezi n'abigeme bitunganiriza imigambi. Banyakubahwa muserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Nyakubahwa murongozi mukuru w'ishirahamwe AJAMAP. Banyakubahwa mwaje muserukira ibindi bimenyesha makuru n'abandi bakenyezi n'abigeme, tugira amahoro. Ku mazina yanje nitwa Nizigimana Ani Joanise, nkaba ndongoye igisata c'abigeme n'abakenyezi bitunganiriza imyuga bakarondera n'iterambere. Twebwe nk'abigeme n'abakenyezi duhurikiye muri rishirahamwe AJAMAP, twarifuje igikorwa cyo kwiteza imbere cyane cyane gifatiye ku bigeme n'abakenyezi bakora imyuga. Rero turi n'iteka n'umunezero ntangere kuba twashitse kuri uyu munsi, kubona twageze kuri bino bikorwa.
aho twifujije gutera intege abandi bigeme bari mu myuga nka twebwe n'abandi bigeme biteza imbere bakoresheje ibikorwa by'intoke canecane kandi n'abandi bakenyezi basanzwe bakora kino gikorwa c'imyuga. Imbere yuko ninjira cyane mu catumye tubatumako, reka ndabayagire gato ku vya AJAMAP, ishirahamwe rihurikiyemwo urwaruka, abanyamyuga, abakenyezi n'abigeme bakora ivyo kwiteza imbere bakoresheje umwuga w'intoke zabo. Ni ishirahamwe ryatanguye mu 2017 kandi rikaba rimaze gukora ibitari bike ribicishije mu ntumbero ryihaye. Izo ntumbero akaba ari ntumbero zitatu. Irya mbere ni iryo gutanga inyigisho canecane kwigisha abandi bantu canecane urwaruka, abigeme n'abakenyezi ivy'imyuga. Intumbero ya kabiri ni gushigikira no guherekeza abo bigeme canke urwo rwaruka rukora imyuga, rikabafasha mu itunganya ry'imigambi yabo, rikabafasha mu kungene boshobora gukora ibikorwa vyiza bishimwa, na canecane ico twita entrepreneuria, kuko nico kintu kigezweho, si gusa gukora ahubwo no kurondera ukungene bodandaza ivyabo, bagashobora kumenya ukungene amafaranga baronse muri iyo myuga yabo boza barayikoresha. Hama tukaba dufise n'intumbero ya gatatu mw'ishirahamwe AJAMAP, niyo kuronderera amasoko abo bantu bose bafise imyuga bakora. Ni kuronderera ukungene abo bantu ivyo baba bakoze baronka iyo babishora bakabijana, bagashobora kuronka umusaruro biciye mu myuga yabo. Ivyo navyo turabicisha mu mahayanisha gurisha, ico bita canecane ama exposition. Ayo ma exposition ashobora kuba ari au niveau national ngaha hagati mu gihugu canke ruguru, canke n'ama exposition yose abera mu bihugu vyo hanze, ico twita exposition internationale. Canecane turakunda no kuja mu mafoire regional yo mu karere ka EAC. Gikuru muri ivyo vyose AJAMAP ikora ni kwitunganiriza yonyene ama exposition, canecane ngira muramaze kuyumva exposition bita umuhinyanyuzi. Kandi iciza muri ivyo vyose nuko dusanzwe turiko turategura uwundi muhinyanyuzi ugira kane edition 4, tukaba tubatumiriye mwese mufise ivyo mukora, imyuga mukora, muze mwiyandikishe kugira ngo ivyo mwakoze bishobore kugurishwa. Rero nk'igisata c'abakenyezi twari twarifuje guhaguruka no gutumirira abandi guhagurukana natwe ngo twiteze imbere tubicishije mu mwuga. Twari twiyumviriye ikintu co dufasha nk'abakenyezi, turabona ati umutima wo gukunda umwuga turawufise. Ngira ngo n'ubwenge bwo gukunda umwuga canke ubwenge twokora umwuga turabufise, ariko hariho tumwe tugenda turabura. Ico no kwita motivation canke inspiration. Ni muri iyo mvo twiyumviriye yuko twotunganya kino cigisho baza kuduha, no batumirira kucumviriza cane gose kandi no gufata nkama inyigisho zose tuza kuronka. Twariyumviye no gutumira n'abandi bantu twita yuko umwuga wagejeje ahantu. Rero bakenyezi namwe bigeme mwashoboye kugera ngaha anye, turabatumiriye mukurikirane icigisho, mbese n'amatemonyage muza kumva aze kugira ico abafashije. Murakoze. Uwundi mwuga ego gucapa, uwundi kubaza, gushona, uwundi kubaka, ego kwegeka, kubumba. Uyu ni umubumbi.
biraza kucandika neza kubumva. Nta wundi muntu uhari. Nta wundi. Sa? Kuteza, yego, reka tujye mu gushona hano. Tugumize mu gushona. Sa? Gushona, kubaka, kwegeka, kubumba, kudesa, gucura, gukubita impuzu, kunyanya,